ujya muhungu umukobwa bwose buje biya bintu jewe no sindabikunda rero usanga umuntu ndamufise ndamufata nk'irigi manzo vuga ko mbese oya nadunase banda ufata nk'irigi ubwo nturi romantique peut-être just ni romantique wewe uyu unyari brutale sana Naho yamye ni brutale no sana comme tesa none byaba biri ukunyene canke ni juste ni image mwerekana ngaho imbere y'abantu turagutumiye muhira cyo kintu mba no kubwira cyonye turagutumiye muhira kugira ngo ubone yuko ari vya vrai canke ari gufake yego gusa twebwe ukuntu tubayeho biron fake umugore wawe twamubonye ari kumwe n'undi muntu fate muri hoteli iki ni ikintu nk'ibyo Wakakende wakafashika. Ngine turekirana. Cyavyo no kumva ko ndazi ko ntibyoshoboka. Hehe. Nivyo ukunda? Ubizi gute iyo certitude uyifise gute? Muri jewe ndavyiyumvamwe. Ndazi ko bidakunda kandi nivyo nakunda sha nivyo nakunda ntibishoboka kuko arankunda turakundana kandi nta bindi bintu byo kurondera hanze sinabatamba bitari iwanje aho sha urikwiye byose urakwije akina kimwe yorondera hanze igiki aho nicigi nyene n'icyaho dafise icaye aragenda agatora amahera agatuma ibyo ashaka amakagwa reportage raporo y'ifambi ari byo Chinamba zangu wasiganga. Nsanga nakora muvyi wawe. Sijane ko ndawubwira. Abantu benshi bavuze umuto. Kureka shinde yakoresha neza ngo ndasi ngobone ko nasigaje na 5 ngo ndumugora aziganya. Jewe yihindu yasige ndayajya. Hello, abiwacu muraho mumeze neza nizera yuko mushima Imana nko dushimana muri BI ni Gloria Munezero kuri micro hama uno munsi nagarutse muri A2 tout est possible murabizi abantu benshi hari abantu benshi batazi yuko urukundo ruryoshe abantu benshi babaye déçus n'urukundo surtout na mariage ikiganiro c'est juste pour vous rappeler yuko les mariages fonctionnent hanyuma ko urukundo rukibaho ko hari abantu bakikundana batesa ego hanyuma wose kugira ngo mwibuke yuko urukundo ni kimwe mu bintu ama generation azohinduka bizokuba biriko birahinduka ariko urukundo ntiruzokwigera ruhinduka bama bararuririmbye bama bararuvuze ko ariko amasuje ntiyigera abura byama bihari kandi abakundana baba barakundana no muri 2000 no muri 1 million ane bizabikiriyo nuko rero kaje wacu kaje murabe kino kiganiro kaje muryoherwane natwe hanyuma mubone couple nziza twasubiye kuronka twatumiye couple ya Godris na Nancy tubaye kaje baramutse abantu bacu baramutse n'abantu babo hanyuma duheze tuganire hari merci turamukiriza abantu bacu rero habira abantu banyu hello Sally ça va meze gute meze neza ni rankunda Godris ari kumwe n'igi baduciwe ngaha Nizigimana Nancy ndagipresenta kuko ikintu canje so ndayikunda cyane gose nitwa rankunda Godris mfise umwana umwe umugore umwe kandi turasenga turakijijwe voilà ashonte abantu ndiko ndavugira abantu bacu non si bamaze kumupresenta Nancy urashobora kuramutsa ubundi bamaze kugupresenta we hello nsaho meze neza tabaramukije nane ndacenda baramutsa ku izina rya Godnancy ko mutesa none byaba biri ukunyene canke ni juste ni image mwerekana ngaho imbere y'abantu turagutumiye muhira cyo kintu mba no kubwira cyonye turagutumiye muhira kugira ngo ubone yuko ari vya vrai canke ari gufake yego gusa twebwe ukuntu tubayeho biron fake
mu gutora teni mwambara muravugana muti niba naba nambaye noir nawe utegeze kuca wambara noir oya byageze gute none ko madame yambaye noir nawe ugaca wambara ishati ya noir nje ndamutoreza yambara Niwe ntore. Niwe ntoreriza. ubonye abere uzomenya ko ari jewe imisi yose nta maguha afise rero nansi ameze kuko Yafise amaguru yo kugenda muri ville, agapira, ipantaro. Nkaca ni. mugabo amastile amajanzu yo kuberwa y'imanza Canke nyene tugiye nko mu rubanza canke niwe nyene ancagurira. kubera kuva mubanye Umusirikare canke wanje. kuva mutanguye gukundana vyari bimeze uko nyene Kuva dutanguye gukundana? Kuva dutanguye gukundana hoho vyari bigoye. Twarashobora guhura. Bavye ndimuhurira hanze. Cambaye nabi. Iki. Kandi twarabipfa vraiment. Ubu nyene rero tubana biroroshe niwasha bicagura. okay hama Aragenda akaraba akabanza akaraba ivyo wanje ahejeje kuncagurira nawe akacaba ivyo canke itangurira ko nanje mu bakaca ndabi. okay nani nshaka kubaza kuko kugira ngo izo mpuzu zibe zihari acaguramwo nuko aba yaziguze canke niwe agenda kugutorera canke No murajana kugura arancagurira. niwe mujana Sinogura impuzu utari kumwe vraiment. Arashobora no kuyigura wenyene ahubwo. Yofuma yigura wenyene mbwa je sinogura impuzu ntayimereza. urazi size ziwe none ntazi umugore wanje nabandi mukiya yambara kangahe oya ndabizi Araje gucyane. Urabona impuzu jewe ndayiravye uko ndamenya ati irabera umugore wanje Arashobora no kuyiraba akacagira akacoka ngo impuzu yo kubera ngo yaje sinkunze ibikini biki gusa nkaca mfa kuyemera kurumva nyine aba yayikunze. Hinge rero nzoyambare kasangira mbere kitaba kumbwira amajambo ngo wabonye kuri gitoke akubwira ngo iyo muriko muracokoza akubwira ngo ni igitoke Oya wewe ngo ntiwemerewe ndakubwiye muga reka nge jemba jenzi ushobora kuyambara ukasha wiravye nducuga igana ni kagahozo karambereye vya serieux none ko musa muri sure yuko ata bucuti na bumwe mufitaniye bundi apa kuba umufasoni wawe mwarabajije neza murasi mbashaka batubarabira abantu nukuri franchement atabo benshi bari mu commentaire bazobishiremo Nshabiza bivuga ngo ni vya bindi bikundanye birasa ibikundanye birasa kandi umuntu yo marana umwanya munini muraba mu okay muri couple zose nyinshi surtout hariho ikintu catira umuntu hariho ikintu cama gituma umuntu aba atire ku wundi imbere yo gutomba imbere yo kwinjira mu rukundo ni iki cakwatiye kwa Nancy avant apana mwana amaze gukundana avant yuko mukundana tutarakunda imbere yo kuja kumudraga canke imbere yuko ubwira ni iki cakwatiye kwa Nancy catumye wumva woja kumudraga ninde yadraza uwundi entrete nje okay ni iki cakwatiye kwa Nancy icyo kibazo icyo kintu ntacyo nzi kubera buriya umuntu wamukunze nta kintu na kimwe muraga ushobora kwati hanga iki umuntu wamukunze usanga wamukunze uko nyene ntugira ikintu na kimwe wafatirako basi byagenze gute imbere yuko basi ndashobora kugira byagenze gute byaje gute mwahuriye he mwabonaniye icambere twarabana muri quartier rero yari umugenzi n'umugenzi wiwanje rero hari aho rero byashika byandi nyene umukobwa usanga arenganye akashahora turi kumwe n'umujama wiwanje bakaca bahura bakaramukanya bo nyene bazinanye tukaca duhereye tukaca tumuherekeza uyu muhiri wawe basi mu nyuma rero ntumbaze ingene vyagenze none yatubwira ingene byaragenze biragoye n'ukuri byacu biri crazy ukuri yego tubwiriye twaba turondeye amaformire hari igihe tubivuga kuri kamera twara dusubirana mu muntu ubwo bintu twavuze ngo sivyo twahuriye ajya kwera rero wambaye bikadusiga kwera basi musi ubuza kumudraga watubwiye we nta kintu na kimwe cakwatiye kwa Godris igiki kigabasha vyinshi mugabo ukuntu iyo attirance ukuntu yabaye n'ukuntu nyingiranye twagiye turavugana mu nyuma twamaze kurero kumenyana twamaze kwa bagenzi yego urumva hariho gutangura kuba umugenzi hariho no gutomba amoro uracumba canke amoureuse byaje mu bikinaga urumva yatubwiye yuko yahora kubona kurarengana uri kumwe n'umugenzi wiwe canke akaguherekeza bonje sinavuga ubwa mbere ko nigeze ngira ngo ndamukunze cyane by'ubugenzi bisanzwe byo kuvugana ku telefone yaranyama yego byandi wavuga ati biraho
turazinanye birakwiye yadutse kukudraga atana rimwe urumva n'agatima gatera nabo kebuke oya honye twese tumaze kuba abagenzi twese byashitse kure yo mana yanje ni kiki kibazo cyakumvishije yuko bya vrai uri amoro mukunda bon navyiyumvisemwo nyene twaramarana umwanya munini kubera bon nari sano nakora jere nagenda kuva 8h ndataha 17h ubu nawe rero yatangura après midi rero midi je ngiye muri pause gufungura aje nawe ku kazi tubona ashaka kwaje ku kazi yaraza midi kabonana kenshi mwakorera ngaha muri ville imbere yuko uja ku kazi kenshi wategeza kubanza kumubona namwe mukabonana muri pause twarasangira kenshi je ngiye muri pause twateza gusangira hanyuma umva wagiye kubivuga yaramaze kugukunda ntavyo kubanza kugucisha nta bintu vyo kandi noneho urabizi yuko iyo umuntu wamaze kumva muri we vyaduze sari tujambo nyene usanga uzuracishamwo nyene tuja dutuma nawe ku buryo umunsi wavuze ko akajambo bitazokuvuruka yari strategie wakoresha wari usanzwe uzi canke vyari tuba twaratembere wari ubizi oya ubimenyenga ngubimenyenga okay iki kimaze kubatera ubwoba bwo gutakazanya guperda iyi relation surtout bon ubu pour le moment mwaragize mariage avant byoba byari bimaze gushika mukababazanya canke mugashavura ku buryo mwumva ko mugize ubwoba bwo gutakaza iyo relation turamaze gushavuzanya kenshi cyane gose byari bimaze kuba cyane mugabo ikindi kintu je ndatinya guhebana n'umuntu kwe kutinya ni trauma oya si trauma mugabo utinya kuja mu relation menshi ndatinya kuja mu relation menshi musanga ujya muhungu akunda n'ubukobwa bwose buje biya bintu jewe no sindabikunda rero usanga umuntu ndamufise ndamufata nk'irigi manzo vuga ko mbeshe oya nadunase ndamufata nk'irigi ndamufata nk'irigi rero mba simba shaka ko ndamubura iki bashaka nyene ndamugumane rero niyo mpamvu ndatinya kandi ndatinya kutaja mu rukundo urakunda kuja atinya ngo kutaja mu rukundo witinyiriki uratinya kuba wenyene ntiwikwiye ni kuje gute ntiwikwije ntiwigeze wumva uri epano uri wenyene ndakunda no kuri jewe mbe ndi mu rukundo sishaka kuba jenyene urumva none umuntu urakongeyeho okay raba ko tubanze tukubaze n'ukuri umbabarira no kuvuga yuko wewe uhebanye n'umukobwa wari wa wundi wahebana n'umukobwa ari uko uri kumwe n'uyundi deje kugira pour éviter kuba wenyene oya uje batwarukundo twese no kuvuga je mpebanye n'umukobwa haracamwe nyene igihe mugabo atari kinini kora ndakunda kumviriza indirimbo rero usanga umwana twatiririmba rero usanganye ushaka kumviriza turirimbo iki ibintu nk'ivyo ushaka kumva nk'akarimbo ko je ndakunda kuriye nk'akarimbo abandi kunda karimbira nk'umusheri wanje kandi kandi kunda ryoherwa rero nivyo rero navuga ati wa kandi kubera ukuntu nkunda kumviriza indirimbo sinabashaka kuba jenyene nabashaka kumwe ndi kumwe n'umuntu ushobora kuguma ndirimbira none nk'unyuvuye Nancy afite ibibazo byinshi ashaka kukubaza ne nk'ubu uvuye muri relation sivyo uvuye muri relation ukacuja mu yindi heza ameze ntumva ko ugiye kubabaza abantu rega nuburakira nimbo warababaye ntuburakira ibikomeye nta mukobwa arambabaza ku buryo no kumva ngo iki ni kaje je nta mukobwa ashobora uje umukobwa ari gushobora kumbabaza yari wewe wenyine jewe ngene warigeze wewe kubaho ubabaye gose mu rukundo ntibyigeze bigushikira nta na rimwe wigeze wumva ufise ubwoba bwo gutakaza iyo relation mwaba mwapfuye iki yavuze ko mwapfa ibintu byinshi mwaba mwapfuye ntabwo nanifise ahubwo nuyarasuka we ntiwari ufise ubwoba bwo kumutakaza kubera dushwanya yabazi ko tugira duhebane kubera ntabizi nari namubwiye ati jewe sinzi ntuzi kugira jewe mu guhebana sindagusezera niko namubwiye ati je ndakwiga tuko nyine twiterera inkuru bisanzwe tugenda kwiga urumva hama mbonye neve matata macinga ni bye
urumva rero ndabimubwiye ndamuha n'akarero k'abandi bahungu ashaka ati shanga je byo ntuzongiriye rero iyo dushwanye yabibaza ati yacitse ikintu mumaze gupfa kininiya cane wabona uti ibintu nobivamwo cari ikintu ko nomuheba nta kintu na kimwe vyigeze bishika kirahari nyibutsa si rero ndibagira rwose naravyibagira ninde basi yagira effort niniya muri couple iwanyu avant ko mugira mariage hama hariho umuntu akunda gusumba uwundi ari jaloux ukunda gusumba uwundi canke uri romantique gusumba uwundi canke uri jaloux ushaka kureka guhora ikibazo n'iki ubwo nturi romantique Répète, just ni romantique. wewe uyu unyari brutale sana leo yamye ni brutale no sana ni byo ukunda none wewe oya ndavyanga je nkunda abantu bari soft urabibona none Kana nturi soft ariko vyibo. ego nanje sindi soft nico gituma nkunda abantu bari soft uyu tumeze co kimwe tumeze co kimwe vraiment akunda avuga ngo afite amanyama afite amanyama nsumba urumva afite amanyama menshi urumva iragoye ninde basi ari jaloux gusumbya abandi uyu unyarafuha sana niki cyamaze gukora kirakufuhisha gose Mbese. turacari avant mariage turacari avant naho niho bapfe nagafoto karaho yari yawo Ashikajya nyene kwe. Kari kagize. twahejeje ugira usubire ushavu hari habaye iki Godris mbwira Agafoto nabonye mu telefone wiwe kandi nsanga yagafuse. Nanje rero cana musigura ibintu bitari vyogira ntashavure kumbe nawe yamaze kumbe nanje iyo foto nayibonye. Ndayifise. yari ifoto yawe nawe ukawuje amadetayi numviriza nyene vyaraheze ibintu vyashavuje vyateye ingorane kwera Gusa nanje nagukoreye ko ndavyibuka kwera. hama Hambike. Urabibuka ko nawe ukanze ati je turayebanye ndaguhetse. ego cana musaba ikigongwe hama jesha turasubira mugabo hari avant ko mugira mariage Tumaze kugira mariage nta bibazo na bimwe turaca. tumaze kugira nta mariage kibazo na kimwe muri kina mugira Wapi. ninde akoye kujera émotionnellement ninde akoye kujera émotionnellement n'uyu ndibaza unyaragoye cane gose Amuranitsa ego. aragoye gose yashavuye yagize ikimbwa je ndoroshe sana Uyu nawe yashavura amashangira uko. ego je aravye abanzwe n'umwana wa mwimye kintu karera namosoze mu maso ukasha umutwenza akasha twenga n'ivyosoze je ni kujya nyene wewe nawe bifata umwanya ngana gute yo urazi inzigo yiwe urazi inzigo afise n'imyaka yohera ariko arakora ikintu akwibutsa akantu wagira muga jewe twafuye ikintu tukagiheza biba biheze vraiment ntuzugisubire mugabo basi nyene ngo umukura y'ama erreur nyene jewe mabisha bihera vraiment nta nzigo nta kintu na kimwe sinzi kubika cyane navyibagira uzosubira kunyibutsa nkavuga ati shaka navyo nibuka kwere mugabo uyu kandi ndakunda no kubimubuza acha tangura kumbwira ngo uratanguye bwabo jambo bwawe ati uzobiheba ivyo ni bibi uri nzigo uri nzigo wandaye mubwira imisi yose ukabukubita none nko uvuze ngo oya reka oya ko uvuze ngo Bon, uranyene akantu nyene kadugu ko mumenga umuntu womukubita. none niwiyumvira ko umunsi umwe byoshika washavuye yavuze kuri oya nibizo nakunda shaka kureka. Avuga ngo arakantu nigeze kubona ko umuntu wo mu Rwanda yavuze ngo umugabo akabita umugore abarimbwa. Nanje rero shaka bimbwa. Urazi gukubita umuntu atakwishura. Gukubita umuntu atagushobora kuko ndazi niyo nshobora none mukubita kugira imari. Kandi nanje sinokwishura. Kandi kugira ngo kandi nubwo dufate yankoreye ikosa sinasha ndamukubita kugira ngo ashari hebe. Vyiza twokwicara tukabivuga no vyiza. Igihe mwari ko muraragana kwa pasteur barabajije kwa apotre sorry nabibonye muri ko muravugana ariko arababaza karite z'umwe n'uwundi murazibura surtout Nancy ntimuziranye vya vrai nta canke Godris nta makarita afise ujya munsi hewere gusa ubwoba ibintu byose biranyika akoze nuka
nari nabuze neza nishura kwanza gusa unyera yaronse ibintu byamvuga yavuga ati aranyankuhaja aragira icecesho ndakiwe urumva je nabuze ikintu kimwe mvuga cyangwa nsengera warabeshe rero oya sinabeshe navuze ibiri byo mugabo basi sinaye gushaka kubivuga kugira ngo wabivuze byaranse vraiment ubu rero bitubwire je kuko byari byanteye ubwo navuze no gute umuntu yogira mariage n'umuntu atakarite vyiwaze wibaza hari n'umuntu yambwiye inyuma ya mariage ngo gusa nyene yabingiye muri we yimbi eka avuga yuko ngo uyinye bamubajije ati ngo nanse umukundira iki ashavuga ngo ntanakimwe ni bonne réponse je narayikunze cyane yavuga ngo ankundira iki ntashinaye kugira ubwoba en plus umunsi wa mariage eko ariko kugira ubwoba kubera ankundira iki niki nacanga n'ivyo navyo bivuyeho byaje bigenda gute yashaka kugukundira ta façon d'être canke nyene oya nta kintu kimukundira umuntu ntibikunda umuntu wamukunze wamukunze ukunda amadefo ugakunda n'amakalite hariyo rero batabizi uzovye urakunda amadefo okay on suppose nk'ibinyenye waruri kuratubwira yuko hora umubwira yuko mbe waravuze ngo tingena kuma kwibutsa utuntu iki iyo ni defo urayisupporta urayemera kubera yuko umukunda mugabo nibisigura yuko uyikunda mugabo ndamwemera n'ivyo bintu byose afise naho afise numva nkabivuga noneho ndikunda bivuga nyene simbabaye singiziki mugabo urumva yuko abigize ndabimubuza ndakunda kumubwira ati je abantu bose vraiment ukuntu bameze kwera twobana uko nyene arangira ngo wewe ngo nuzi kubwira umuntu ngo ikindi bikase nkuko wenda kubwira ati wewe kweri uvuga buke rero wewe ngo ushaka kubwira umuntu ndamubwira cyo umuntu wese je tubana uko nyene kiretse wewe wenyine no kwemerera kora uri umugabo wanje sishaka kwemerera kugumukura nyene ndabikubuza canke nkagira iki nkabimubuza umugabo s'ubwaye ko umuntu oshinda muheba ngo nikora ameze ukuri. Votre image mérite plus qu'un simple regard. BI capture l'essence de votre marque à travers une photographie professionnelle et créative. Nous concevons des vidéos dynamiques qui racontent votre histoire et marquent les esprits. Design graphique, identité visuelle, nous donnons une force visuelle à votre communication. BI, créateur d'impact visuel. Ok. Ni ubu rero amakarita ya Godris ayo zina ya. Amakarita yiwe? Tubwire mwatatu. Oye ningine kuranda nanejo novuka. Amakarita yiwe. Aranyitaho vraiment cyone. Bashitse gute? Mijambo rimwe aranyitaho. Caring. Kindi arankunda kuyenene ko ndabisigura arankunda vraiment. Iki kikwemeza ko gukunda seriously gituma wumva aho wicaye uvuga uti jewe nansi ndakunda uyu unye ndumvuge nawe nawaca kwa ego aca kwa nka direct ego canke umuntu ambwiye nka nabi nkubwiye turuzi buryo umuntu yambwiye nabi iki nibiki ni bye vraiment nta birebire udahuza n'umugore we nawe ntimuhuza muhuza natwe nuko nyene okay ha ikindi naca gatatu gasha n'igiki kini gasha n'igiki ndaza ko ndi priorité yiyo ndibaza nturi sûr oya ndi sûr oya ndiko ndikunda bivuga ngo ndibaza ni priorité vraiment ibintu byose agira ndimbere. Okay. Mbere ya zijya naso wavuze ujya musoma mariage zumaze kubona zongeyeko utaruze mu makarite yiwe nizi. Sha. Mukuri je bashari bijyanye nabyo yo. Ari ibintu bisanga bigoye kuvuga. Nuko ujya musavuze ngo nta karite ni genre mbega ni wewe avuze yuko atanimwe abona ntivyaguteye ubwoba. Oya ntabwo wabyanteye kuko nari ndamuzi. Nari ndamuzi urumva rero ntabwo byari gushobora kuntera. Okay. Nuko n'ubu nyene we naho bimubaza akubwira ati je sindamukunda. Akubwira ati ubu nyene akubwira ati sindamukunda. Je nabyo nashobora kwemera. Genre uramuzi urabizi neza yuko agukunda. Naho umuntu yoza nkuba akakubwira ati umugore wawe arakwanga canke aragira. Okay, reka ndakubwira ikintu nashobora kubaza uno munsi kicerekana yuko abantu bashobora kuba bazinanye. Ni nk'ikihe kintu boshobora kuvuga kuri nonce? Ukavuga uti je mettrai ma main coupe naho wonyica naho wonca ukuboko sinovyemera ko ari nonce yagikoze niki hakarora abana nka byavuga umugore wawe twamubonye ari kumwe n'undi muntu fate muri hotel iki n'iki bintu nk'ibyo kubera
Bakakende wakafashika. Ngine turekiranye. Navyo nokumva uko ndazi ko ntivyoshoboka. Hehe. Ntivyokunda. Ubizi gute iyo certitude ubifise gute? Muri jewe ndavyiyumvamwo. Ndazi ko bidakunda kandi nivyo nakunda sha nivyo nakunda ntibishoboka kuko arankunda turakundana kandi nta bindi bintu byo kurondera hanze sinabatamba bitari iwanje aho sha urikwiye byose urakwije byose akina kimwe ndakwije yorondera hanze igiki aho incigiki nyene nica udafise icaye n'amahera reka okay basi ko tuje mu bintu biboneka n'amafaranga dufata inyimbo uyu munsi ntayafise ejo nzoba ndayafise nzomutamo cyakira cyakira kandi mbazi yuko ejo niyayaronka wewe ntushobora kumfata neza by'akanya gato yidubona nyene bikunda ivyo ufise byose okay ni pushpe nikunda pushpe haba nawe ikintu bovuga kuri Godris naho boguca kuboko Godris sinovyemera kwiki kintu yagikoze kuko abantu barakunda kuvuga batike ikibazo gituma ndiko ndakivuga barashobora guteranya abantu bakavuga ngo umuntu ugasanga urati ko abantu abanzwe duteranyika nayo barabateranya nibikora abo bice bigenda bagerageza basingiye ntabigeze bagerageza baragerageje mugabo bakizi basije byo kuvuga ubujambo we Godris yamuzi ikindi bikayibona nyine ugasanga uri kuca hariya ngo banaka barambwiye ati banaka bakubwiye mugabo janje ndafise byonzi okay nikiki rero bovuga kuri Godris naho vyogenda gututopfa wemene bon kambere wana kintu kimwe bovuga no kwemera nta kintu na kimwe vraiment kiretse jeje inco nibone nta kintu na kimwe vraiment ikindi ikintu kinini yabasha n'icyaha ni nk'ivyo nyene umugabo wawe twamufashe ari kumwe n'umukobwa bari muri action no mukobwa ati nyereka video kwe nawe nashambwa ni AI bafashe nari kumwe n'abantu bambwiye yuko muri Amerika abagabo kandi icyo kintu n'ukuri bamba bariro umuntu azobona ino video bambwiye yuko abagabo bose abagabo bose genre 99% ngo ntibabumbwa ni mu fasoni umwe rero uyu niyo 1% uretse uyu rero arabumbwa wavuze ngo kuri mariage yawe video nabonye wavuze yuko ubugeso bwose bazi ku bagabo uwi wawe ntabwo afise ego vraiment ubwo bugeso ariko uravuga n'ubu ubwo nyene abagabo bacana inyuma share kandi rero kubivuga cyane mana no kuri sida bivuze nishimye muri wewe urumva abagabo usanga bakubita abagore abagabo usanga none ko ndavuga ngo ari brutale ntari brutale naho nushavura gute niyo nkoza kwikofi kandi bibanje ndashavuye yabizi ko bavuga ngo abagore ngo bavugire hasi bagije shavuye ndavuga sha ndavuga ndaturika mu bisanzwe acha kurabo nyene karakuranga aguma nda cyangwa kavuga nawe ati kuri ndurushanga Jana kutwenga cyane none jana bose dasha uro hoga kuri nduru ngaho onyibikini numva ko kurarenza induru hoga muri nduru donc mwishura kinangisha kuri nduru wo kubanza kwanza gufixa ibintu kuravuga ngo nduru basi ibintu nyine basi nk'ibyo mugabo vraiment ntiyigera agira reaction n'imwembe ahubwo nyene mu nyuma arashobora birakumviza muri yanduru nyene ko ndavuga ibyo bijambo numbaze gusa sinigera mvuga sorry jambo ribi ashagira rero ashasaba nk'ikigongo nivyo reka dufatire kuri utwo twonyene okay mu makuple menshi sinovuga ngo zose kuko zose ntawo bazizi menshi usanga hariho habitude canke ikintu umuntu afise apaca kindi wavuga yuko aguma kagarukana nta habitude canke comportement usanga uwo muntu afise ikakugora genre tu n'oses même pas le dire imbere y'abantu ico kintu ukuntu ameze imbere ya public ngaho ameze gute genre ni habitude canke comportement ushobora kuvuga ati kwa kundi wambwira ayo madefo wi urayakira ayo ma comportement canke iyo habitude mugabo ukaburi sure yuko ico kintu toshobora kubakwa kukivugira imbere y'abantu ariko no musi kitubwira yaba Godris yaba sinzi ashindwa ndabona cyahariho kwa nakihari nacho ndiko ndabona okay mariage yanyu na twari tukiriko turavuga ivya mariage mariage yanyu hano mwage naravye video urana ko muzishira ku mbuga zanyu wetu
mariage yanyu harimo abayinvite bake mugihe genre mwaravuze ijambo si ibintu bimenyerewe mu Burundi cyane muri culture yacu surtout ko umupfasoni ashaka kuvuga ijambo ku munsi wiwe wa mariage hanyuma wowe waravuze ijambo mwari mufite abayinvite bake byari ibintu biraho no muri vlog mwariko muravuga mwaravuze yuko mutashimye kugira ibintu birenze kubera iki mwahise mwibyo ninde yazanye iyo ide twese mwese n'abagenzi mwari mufise kuko mariage n'urubanza batubwira yuko hari imanza zitatu zidasubirwamo iyo bitanze gose yo mariage barayisubira gupfa no kugira mariage barayisubiramo kiretse n'indagano murasubira mukagira izindi basi murahonovera mukagira iki mwe muzohava mubisubiramo none oya sinebaza karahejeje ko celebrate imyaka tumaze iki ninde kubera iki mwashimye bijya none mpamvu twabishimye na mbere jewe kuva kera muhira namye ndababwira ko nshaka mariage bitandukanye n'izindi kuva kera ntaragira nico ciyumviro ciki n'ubu tutaranakundana nshaka kugira mariage itandukanye n'izindi hari mu mama w'umubanyi nakunda kubibwira ati je mariage iwanje nabona nzoba nkeneye anterera kandi hazoza n'abantu benshi bazoza nzogira ibintu nyene atanu namwe ari bwabibona bon naho ahanini naho vyavuye kandi urana narabishitseko tumaze gufatana n'ubu rero ndabimuproposa ahubwo nawe nyine numva nivyo ashaka nivyo yarakunda nta bagenzi benshi mwari mufise mwari mwifuza gutumira canke iyo ufise liste nto y'abantu utumira biragorana kugira ngo urabe uti notumira nde noreka nde nogira ico kibazo carabaye mugabo ucuraba nk'akarero nk'ubu wewe tumenyeranye cane sinusha mvuga ngo nusha ndagutumira mu bintu vy'iwanje kuko nitumenyeranye gose hariho nk'abahungu urazi turashaka kuja kwirigana ugasanga uricarana n'abantu mwicara murigana muri abantu 10 muga bose muga muri abo 10 harimwo umuntu umwe wawe rero nacangira uko nyene muri abo ugacukuramwo ariko mu rubanza turazi ko mu Burundi hariho n'abarumenya bakitumira mwe binjirana invitation cyane kuri invitation vere vyanditseko l'invité n'invite pas nta bintu by'imikwegana mwishima ntimubibona ntawe urababwira ko mwishima oyo nitwishima gusa basi ide ahantu yavuye ubwa mbere ego nivyo vyimve twari dufise nivyo yarakeneye nanje sinkunda ibintu by'abantu benshi genre akavuyo oya mbwa mama hari akavuyo biba biryoshe bivanye no kuntu umuntu yabiteguye mama hari mararyoshe bivana kandi nivyo umuntu akunda sivyo tubwa ide ahantu yavuye twavuga ati tukizokoresha amera y'iwacu tube turi babiri rero bivanye naho twari tugeze n'ibijyanye twashoboye wala nivyo no kuvuga ko babaterera ntimwakira baduterera n'ivyo mugabo mu nyuma ya mariage ngani byashe bituma vya bindi ngo umuntu hewe ngo bantereye ngo 5 million bashobora reka twongereza abantu ngo reka tugira iki iki mwumva kitobura basi kugira ngo ceremony muyimenye basi hariho umuntu wese abafise mariage de rêve hariho uvuga ati ok pa ma ceremony hariho uvuga ati je nshaka ko munzi wanje habatesa ariko mariage ceremony m'importe pas mwebwe kuri mwebwe namwe iki mwapfiyoriza cyane muri mariage question maternelle inyuma ya mariage twavuga ati ndozogira mariage isa neza cyane atacu dufise hama cyo dusanga nituronse nayo kuri hinzi cyane turose n'ingene twobaho kandaga akarero ka hafi kindi kintu cyatumye gera effort yacu ndazi umuntu yagize mariage nziza wumve nziza cyane kandi nziza mugabo umugore babanye amezi 3 kubera namakaya yarashitse bikunda kuba ivyo babanye amezi 3 ntibashobora basi mugabo urumva c'est pas question yo kubera iyo ceremony peut-être basi nshatse kukwereka yuko mariage sujya munsi wajya ama ceremony yujya munsi basi kuburyo woreka kugira ikintu ngo ni kubera abantu canke ikibintu nk'ivyo kuko uwo munsi dufise abantu benshi basi bagira ama mariage ewa nakayagize gogo yagize mariage nziza cyane gose nanje shaka kumusumvya rero mugabo ivyo rega bigira abakobwa nungira abahungu ngo hari ingorane bafise twebwe abakobwa vraiment ahubwo hariyo n'abantu bavuga ati ngira umukobwa aragwaye mu mutwe wewe hanyuma abavyeyi hari igihe baba bashaka yuko kuko urumva gusohora umwana n'umuvyeyi aratumira mwebwe abiwanyu vyagenze gute kugira mu bakora abahaye abo batumye wese arabisabiye fatiwe nyimbura umuvyeyi wanje wewe
wewe urazi yuko wewe uzozana uzotumira abantu batanu ni byiza kandi ntuharira kuko amaraso yiwawe warabempoza ntiwabahana nta shwa bari bafise oya bisanzwe twebwe nitutwako turabitegura twebwe sivyo insi ya mariage yategura abavyeyi none hajyanye abavyeyi batumira abo bashaka iki bagize nabo na kaifora nga twebwe natwe twavuga ati twe dufise ibi nibi twateguye nuko bimeze kandi navyo wabo twari dushaka mubiduhe muzi yuko mutaca muduha amategeko yuko ngo dutegezo gutumira ibiki aba twe twabiteguye uko uwo mu bisanzwe twe turi strict kuri ico kintu ku buryo twe tuzi ico dushaka. Okay. Challenge nayo mwahuye mu minsi ya mbere ya mariage mutari mwibaza na gato twamaze kwinjira muri mariage. Mwamaze kwinjira muri mariage. Challenge mwahuye nayo mutari mwiteze ni. Nta nimwe kwe. Imisi yanyu ya mbere ya mariage byari bimeze ko. Cyari biryoshe. Mwakora iki? Gushika n'ubu twaratembera twararyohego. Yego. Okay. Genre nta kintu na kimwe cigeze gihindura no gihinduka uko vyari avant no niko ubunye vyararushije. Par exemple nko nta kimwe tugipfa nta bintu byatari dupfa vya. Gari La papaze ngo mumiyongo la papaze niho twakoye turidoga tiko nanu tubana. Rero twavuga ngo mbere kuvuga ngo washavuje shakumaze imisi ruma ingire yashavuje nka kabiri mu nzu kandi atumva nta soni bikini biki rero ndavuga yuko haheze umwaka wose yarashavuje nka kabiri aho kabiri rero hiyongeye ko rero gumva kabaye kandi ati kabiri mu kwezi bimara maze kunshavuza kabiri umwaka wose ubuhoro ngemo kabiri ufite ubwana niko bitoza biratuka biduga gute ahubwo byaciye bigabanuka byaciye bihera byaciye bihera ubu rero byasubiye kuba neza basi akantu mwibaza koko bagatesa sana mu rugo iwanyu ko barakaki gatesa ko barakaki ubumwe ndibaza ubumwe imiryango myinshi ubanku yonzi barabuze ubumwe vraiment umengo nyene babananye batabanye uko novuga umengo abanye batabanye umengo batinyana abapangaye baratinyana umengo umugabo yagize ikintu nshaka kumubwira urabibona rero nico gituma benshi uzabumva nkana Nancy we ntubaha Godris kubera iki je sindamutinya bya bindi je nyene mba numva yuko sinshobora kuremerwa kandi nyene ari wari kurabituma kandi nyene tubana tugize iki biki nibiki rero nubwo abagore canke amacouple menshi usanga nk'umugore arushe adashobora kubibwira umugabo cangirira ibi umva agashima kugenda kubibwira gogo nkashima kuza kubibwira wewe kandi atari wowe nteyo ngorana ari wenyine yine ukaruka kumubwira motife ngo no bandamurengeye no urabibona nyene bya bintu nyene byacu no bandamubashe akavuga ikintu ugasanga ntiwaceme canke arakora ibintu ugasanga nyene nturi d'accord ko kurinda hasi n'umunsi wose uzomeze neza nimba udakunda kuvugira aho nka Nancy ubizo bimubwire basi ugasanga ushimye kubibwira undi muntu mbwaje masuko. Okay. Hanyuma none Godris ntibikuderange cyangwa ubwa mbere n'ivyigeze biba bikuderange le fait yuko ashobora kukwishura kuko abagabo barakunda kuvuga basi ndamwishura rega mu bantu rega nanje bakumwishura mu bantu naho urumva hari umuntu akubwira ati je ntiduharira la plupart urumva abagabo barakunda kuvuga yuko donc nta kuvuga nta guharira ntimwishurana ntimugira we ntivyigeze biba bikuderange canke iyo bikoze gutyo ntibikuderange je biranderange kweli birakuderange hanyuma uca ukora ikintu niyo kenshi niyo turi mu cumba ndamubisa nanje nuko nyene ugaca ugenda hama bigaheba bigaherera he inyishu yato nimba mfise iyo nigira nca nigira hama ngaruka tubiheza twatubiheza nkiri yonde ngaruka muhera vyaheze ivyo biba vyaheze muca mubiheza gute ku telefone bica bihera muca muvuga na appel message twiga hari igihe tuvugana ibintu nge tubumva hari igihe ibintu dupfa dushaka kubivugana face to face hari igihe nyine mushobora gufa ikintu mugabo kitaduza basijwe si ibintu byose mupfa nyine minda gushwana canke iki oya hari ikintu mufa ugasanga urakimubwiye vyoroshe n'ikindi kintu ugira nk'ubunye basi dufate je nakunda gutanga ama example no bica vyoro nk'ubunye dufate nk'ubunye basi dufate amazi imisi ataho mwijoro birambabaza hari igihe camengera nko mu gitondo kandi wosigaye witahisha mwijoro we nibikiwe numva nugishaka gutanya ntakiri kare basi tukabitera nk'inkuru
kashare kamaze imisi umengo nyene ashkorenda ko yabwo guhindura urumva usanga nawe ntivya bintu vyahatari mugo gasanga ncenge njanga nkaguma mpoze byoca biguma bikubabaza mu mutima ariko nakaroro gato y'intanze umva rero nk'abantu benshi ivyo rero batanabivuga n'ivyo uzonagiye gogorozi nyine Godris sikata mw'ijoro je sinzi gituma tamwijoro nawe akumubwira turamubaza basi umanure neza aho ashaka usanga ariko n'akandi urumva akaba aradomera nico rero abantu benshi ndibaza babuze nubwo bumwe canke kumva yuko umugabo nyene nukuyaga si ibintu nyene ntatinyitse bamasigiko yakanoti naho kabuze bica bigenda gute ninda ba stress cyane none so nyene tegaza kuba stress kubera none je ntubizi Chakubimbwira kubera kanu yategeza kuba stress Agwabona umengo nyene simbe nyene nikwe kuba stress none wewe yumvire akanoti karabutse hageze kuri hinzu umugore wawe dufatira nk'uje arakunda amata simba ashaka ko abura amata n'umusi none sivyo arakunda amata nakunda kurya tuko aguma ashaka gufungura sivyo none yumvire ko ivyo byose ariko arabikora nyene usanga nyene binteye mu mutima iyo ubibuze uba wumva umerewe gute mu mutima iyo Jean abanza kubigusaba uri mu bantu bibwiriza canke ategezwa kubanza kubigusaba manzo cishirije kibazo ndi mu bantu bibwiriza canke uribwiriza ntabanza gusaba ntabanza kubwira kirazira nana niwe wigeraho donc à chaque fois ubuzi exactement ico akeneye ntarinda kukubwira arazi ivyo nkunda ivyo akunda ndabizi no kuvuga amahera ndashira mu kabati nimba akeneye iki aragenda agatora amahera agatuma ivyo ashaka amakagwa rapportage raporo yi kandi ari vyo cinambaza ngo wasiganga ntanga akora mu vyo wa Sijane ko ndawubwira abantu benshi babuze umuto kureka shinde yakoreshe neza ngo ndasi ngobone ko nasigaje nasi ngo ndumugora aziganya jewe yihinduye asige ndayarya Chashaka ibintu byinshi ahubwo yasize ari ibintu ndakunda kumubwira nabyo bintu ahubwo asize amahera makeyi je ndavuga turasigira amana amahera bunjije ndabimubwira nuko ndabimubwira vya turasigira amahera bunjije usigira amahera atavunjije gashaka acha yamara yose ko ndacha ndayamara ko OK en tant que parent rero ni defi mumaze kugira defi umaze kubona ingorane za n'umuvyeyi ku vy'ubuvyeyi kuva umubebe abonetse avyutse ubonye sigaye uryama wewe ntaco mugamba ndavyumva ubu vyumva okay urakoze asha ariko mba ndavyumva avyutse nivyo je mbona kuko umwana wacu ntanagorana nashimye akisama imbanyi yari muri babandi baguma bashaka ko mugumana canke yaraguhuze canke yaguma kubwira ngo shaka iki yarari muri he kategori amahera bari ngaho yakuma yirira ijombo ko yari nyangora ego sha yana niyumvira ikintu dufungura mwijoro akambaza dufungura iki ashaka mbwira ibijombo none imisi yose ntivyike genre wacu utegeza kugumu uteka ivyo ntivyakugoye kuva ko yari umwana wa mbere kumenyera kugira nta na kimwe wigeze uba nikibaje nikigora sinagoranye nicana nikibaje cana ciza kikibaje ngukunda kubera iki rero mu mugenda n'umwana wanyu je m'excuse kuba ndakibaje no kuza mu kiganiro baje bamuzanye kandi bambwiye yuko ahantu hose baja bagenda bamujanye kubera iki mugendana mpamvu tumugendana icambere twebwe na mukozi dukoresha kana n'uwo dushaka umukozi ni plan Z kwe vyanse korona mukozi dukoresha kana n'uwo dushaka hama ikindi naco badushaka nyene tukumana n'umwana wacu kandi ntibizohera kuri wowe wenyene n'abakurikira naho mwovyara bane naho baba batanu uko bazobangana yabana n'amashakoshi ubwo mutwaye hose tuzoguma turi kuma ndagoye nk'akarero nka jewe je barakunda kungendana barakunda kungendana muhira rero muhira je n'umwana wa nyuma barakunda kungendana rero urumva niyo mpamvu nanje mbona yuko kugendana biwanje naco bimbwiye
yo nanje bakunda kunsiga vraiment nje ndabibona igituma nari ndabikunda wowe ntibikuderange ugumana n'umwana kuko umwana pour le moment grave aracana mu bebe ariko peut-être mu minsi izazokura azoremera azogorana hari igihe akarira canke akagira ntiwe kuri wewe nta na rimwe vyigeze biba bigira. Bon ubunye ntibingora ko urumva ntegeze kumutwara kwa ndamwosa vraiment attaque na kimwe kivanze gushika rya simo atangure gufungura ubunye mvuga ati ni atangura gufungura peut-être ngo apana kumusigira umukozi umusigira nk'umuntu nizeye iki ibintu nk'ivyo nkavuga ati ndagiye nko mu kiganiro nk'ibinye vy'isaha ndagarutse yego mugabo ahantu hose biba ndifuza ko tuzoba turi kumwe. Kubera iki none iyo shwa mwayigize abakozi baba hariho souvenir mbi mwa mufise ku bakozi canke iki? China souvenir nimwe mifise ku bakozi mugana navuze ati jewe ndi mutoyi nukuri bakunda ibunye kavuga ngo bamugenda nje mva baransiga mu muryango nukuri vraiment ndumva ko atamona ndizo basiga mu muhanda byandi ngo kumutante ngo arare. Ubunye ibintu by'amakupure tubona abantu uzubona bagize mariage ukabona basohoye ama invitation utigeze ubona n'agafoto naho ngo bo biroga canke ngo vyopfa canke ngo vyogirante mwebwe ntibatera ubwoba tudabwo ku expose couple yanyu mbega canke mwatanga ku expose mariage maze kuba canke mwamaze kwidesida mwebwe ntaco vyigeze biba bibatwaye surtout no muca mumbwira si ataco bibatwaye. Bon twe naco bidutwaye kuko twaje twiteguye mu bisanzwe Niteguye gute n'ibihe bigwanisha mu turazi mu commentaire baratukana barabavuga ntambera mugira nta biki n'ibiki twivyo byose byo yo naco bibatwaye ariko murasoma commentaire n'ibibatirimuza cena ndaba yo ntazonzi gusa byaraho ndayiraba ngumenga no kwishura mu nkashindabire urona ubwa mbere bon ntaco bitubwiye kubona yuko asi ku ma réseaux sociaux ubwa mbere twabitanguye tutaragira mariage rero ubwa mbere bavuga gucyo ngo ntavyo no posta ibikindi babibona nk'umuntu nyene ariko kwiteresha inkuru gucyo ngo ntavyo no posta kuma ashaka kubwira yuko kubiposta ari bibi rero nyine umuntu yakubwiye ikintu kuma afise yindi mugabo ntavyo wishura ko nk'ivyo kwumva jewe umusanzwe kugira ngo tugire channel yari yabimbwiye kandi twatanguriye kuri TikTok kuri TikTok mu nyuma turagira YouTube kandi je nayo nakabikunda yabikunda iki ibintu nk'ivyo rero avuga ati I have to support nimba nyine hari n'ikintu je turi kumwe why no nta supporting hama ivyo navyo baza kuvuga ivyo turakundana une nk'ubu ngo muhebanye ngo muhebanye wajya ama video bikini bikasha ndaba mbe duhebanye ajya ama video gute ngo yogumaho bariko ndamubwira yogumaho ntubona bifuta ngo ntavyo noneho bifuta gute kandi ari ibintu vyabayeho reka naho nyine wese ndavuga ati nk'ubu duhebanye navyo wofuta mugabo tukabandanya bima dukorana je navuga ati nyine ntegezo gusupportinga kwera jewe ntabikoze ugenda mu supporting kandi bisanzwe n'ivyo by'urukundo nyine wabuze ati ntimugira muhebane ntimugira mugira isiyo projet hari ibikini mufite projet yo kubana mugabo abantu rero baca baza bavuga ibindi mugabo nyine mukabandanya ama commentaire nayo navuga ati je n'ama commentaire nzora nta commentaire n'imiraza ibakura mu mutima hari abantu benshi pour nababwiye yuko batakikwayanamo batakikwaya ibintu by'amamariage surtout bamaze kuba desu navyo ni iki kintu nyene nka wobabwira nk'abafite genre canke bashobora kuba nk'ubunye Nancy yabivuze hari igihe umuntu ashobora kuba afise ikintu kimubangamira akumva umengana umugabo wewe wenyine agifise canke n'umugore wewe wenyine agifise ariko hariho n'abandi babifise ariko mukiga ingene mubana navyo ni iki namwe mushobora kubwira abo bantu shaka nango je kintu novuga mpereye ku bakobwa bagire mariage abacu n'abashitseyo canke abari bose abari mpereye ku bakobwa bon kandi abantu bose urukundo kwa frère ruracahari vraiment bitari fake byandi tuzi byo gufukamira abagabo mugabo nuko bahasha kwa abagabo nivyo bakunda kamera mugabo ukumva yuko esko nyene nagumye ndi jewe basi nyene mu rugo nivyo bitwica tugenda twe expecting ibintu byinshi reka kugira ibintu bakubarira byinshi reka kugenda witeze ibintu byinshi cyane ngo je nashika mu rugo rero bidusha bigenda ajya ama image yose ubona ushitse vraiment nta kintu kimwe kiriyo ahubwo
biyu ba wewe ni wowe nyine ugiyeyo kandi ni wowe muri wewe nimba kandi nyene niho biryoha niho na mariage iryoha mubaye mwebwe niho bandanye bigira akanovera so rero nagira mbwire abagabo nagira mbwire abagore bose bagenzi banje vraiment je nyine gituma je nabavuga ko mariage ari nziza abagore bagenda kuvuga mariage ni nziza je navyonze ibintu baguma bagenda kuvugira abantu ngo uwo mukobwa we ngo ugire mariage rero abagore gabasha barakavye barahabura ego barahabura vraiment kurajya bijyana bagira gute ama bright shower bahubwira ngo umugabo guzoze nguragira ngo uzobe kome witeguye uzokamugira iki uzokamura mushirira utuzi uzokamura mushirira utuzi atashe naho adasinga ubuzo gushusha ayo mazi nizo namamvuga ba wewe hari igihe uzoba usanga uri kura fakinga vraiment kandi usanga uri kuragira uraruha mu mutwe uruha ku mutima urumengo kandi uyu nawe hari igihe atavya azobona vraiment atanivyo nakunda nivyo bintu byo gushusha amazi avuga ati je nkunda amazi akanyehewe ndakubwiye ko ashuriza amazi urumva nije navuga genre ba wewe menye ugiye kubana nawe abagabo bose ntibakunda ibintu bimwe abagore bose ntibakunda ibintu bimwe nkaje no kugira ati akutangura kungurira imodoka ayo mahera kumuyanjana ngo ngaha anye uravyumva nundi umwe avuga ati jewe nkeneye kubona ndi banyori uravyumva urumva ntidukunda ibintu bimwe vraiment nkaje we uyunye afise nk'amahera akantu kambere no mubwira imbere yuko anzanira ishurwe je ntabashurwe nkunda nk'ubu tukazonatanya amashurwe je namubwiye ati ninavyara ntuzunzanira ibintu by'ibintu baza by'ibiseke birimo ivyamwa je ntuzubinzanira navyo nkeneye ndakunda bikozi nige ati ntagishyira ko uzozana uzokwitekanire urumva je biba ntavyo nshaka urumva bon ba wewe umve yuko nyene mariage livre iraryoshe si ibintu bakubwira byo gusasa byo kugira igavuma si mariage bigasinze yo babikuye ntabyo nzi uremano babikuye urasasa ko nyene warusasi wanyine mbo byo tusasa nuko nyene hafite dibanda ntabyo amadekoro nimba deko washasha ukavuga ati ko numusive mari tujya amano basa neza wakiyumvira ukanuca ukagira kandi bica biryo mugabo wamubigira imisi bica biba routine bica binabiha sinzi mariage si routine mariage si ibintu vya misi yose mariage si bya bintu nyene ni ibintu nyene bisanzwe niko nyene ubuzima burabandanya si ibintu bishasha winjiyemo kugira ngo urinje mu buzima bushasha nta buzima bushasha buhari ubuzima bushasha winjiyemo no kugiye kurihinza ataye wari uriha ugiye kuvyara ntiwari umwana ikine ngiki bon egukiye kubana n'undi umuntu mutayimubana kare babana nabo muvukana peut-être cyangwa baba muri famille ubunye si bo mugiye kubana mugiye kubana n'undi umuntu kuya nyere wize ama comportement y'abatante bawe nimba bashwana nimba bagira ikintu babana nawe kuje wize kubana nabo nikugira wige kubana n'undi umuntu nawe utazi iko nameze niko mariage mu bisanzwe ugiye kubana n'undi umuntu mwige nawe umenye ivyo akunda hama ukoreye kuri bijyanye mugabo vraiment ibintu batubwira ko ari batumisha sana Godris munganire je reka mvuge ku ruhande rw'abagabo ngomba mvuge kuri side y'abagabo badafasha abagore ariko je abagabo benshi tuzi yuko umugore nyimba warongoye uzanye umugore umenga uzanye umukozi mu nzu umugore azogutekera azokumesera mu gihe atamukozi mufise nyene wumve azoraba umwana niwe azohindura umwana uwo mugabo kamengura umuntu ripoto televiziyo agacupa ngaha avutura na suko nya yuko umugore n'umuntu arakeneye urukundo dufate nk'ubu unka jewe ndashobora kuba niriwe muhira ndamenya yuko nteza gukoropa inzu nteza kumumesera nkahindura umwana nkamwoza urumva nyene nkakora ivyo bintu nkateka wiyicariye kandi nje bimbwiye nansi nibarakubwira ko wamuhaye akadawo mama bivuga shango baramubwira n'abagenzi ngo yogo Godris yashango ari mu gikoni mwikanyange narariye akantu rero urumva abagabo bahindure ivyo bintu niko navuga umenye ko umugore atari umukozi wawe ushaka umukozi genda uzana umukozi yagufashe azara kumesera azaragira ibikini biki fasha umugore wawe mu bintu vyose araruha araruha hari nk'igusanga wewe uri muri ville dufate ukorera muri bureau n'akarorero wiriwe wicaye ntiwarushe ugasanga ushitse muhira ushitse wicara umugore wawe yiriwe mu nzu umunsi wose
yatetse yafashe umwana yagize ibiki byose nkatwe dufite umwana yafashe umwana ibiki umwana yarize yamugoye kacu usanga nawe ushise ahubwo utanywa amastress yawe aya masaha ibintu nturabiheza kwera izi mpuzu nagusiye gutazimesha ari nzokwambara ejo ibyo bintu vraiment wapi rega bazi ko nyine ari mariage siyo siyo mariage no gufashanya bazi yuko umugabo sinzi no wahora gikora iwabo acavuga ngo nindi wala ashitse mu rugo ntasoba guteka je nka Jesse nkundinge je natetse vraiment ntizingera cyo kimwe nizo yatetse barazi guteka gose cyo bazira cereka guteka ngo je nzi ndateka vraiment okay bon jewe numva ndabashimiye couple yanyu iraryoshe iratesa nabatumiye kuberana nimaze kubaraba mugabo murafise ukuntu mwishurana umenga muragomborana bafite kugomborana umenga murakariranira muragirane vyane biruko ntabwo vyatirimutse ubwa mbere canke bigirane nuko nyene mumeze mwe ntavyo mwabonye ko murenga barakariranira okay heureusement nuko bakundana heureusement nuko bakundana babitubwiye namwe mwabibonye nibaza ko badafakinga batubwiye ko badafakinga nashaka rero mubabwire imbuga mukoresha abashaka kubakurikirana hanyuma tuheze turangize ikiganiro so turafise TikTok yitwa Godnancy izina hose nirimo Godnancy canke Godnancy Instagram izina ni iryo nyene bindi niyo Facebook niyo nyene hari Instagram, Facebook, TikTok, na channel ya YouTube. Byose ni Godnancy izina nirihinduka riguma ari iryo nyene. Okay. Merci. Turashimye rero mwese mwatwumvirije mwavyumvise le but y'iki kiganiro kugira ngo musubire mwumve yuko bitesa. Mureke kugira ubwoba, mureke gupekinga, mureke gutana ibikorwa abagore banyu, mureke kubagira abakozi canke abayaya canke ababoyi, hanyuma mubabwire Nancy yababwiye mube mwebwe mubabwire ivyo mukunda, hanyuma mugerageze kubwirana genre communication niko bamara barabivuga. Ibisigaye byose bizogenda neza kandi twizera neza yuko kino kiganiro hari umuntu cyafashije, hari umuntu yatangwa kuraba kino kiganiro peut-être yari yumva bimuruhishije byiwe by'urukundo rwiwe ariko pour mama yagize yasubiye kumva akanovera yuko hari abantu batesa. Nuko rero turabashimiye cyane ukaba ari ryambere uravye BITV ugire subscribe upartage kino kiganiro hama niba hari ico wumva wobunganira mu rupfasoni rwinshi bene data mu rupfasoni rwinshi mugira ama commentaire mugira ico mubivuze ko niba ico mubona twohindura muri kino kiganiro muzokitubwire turakeneye ama suggestion yanyu. Nuko rero ndabashimiye cyane abatumire banje ni papa nde na mama nde mbese muratora izina muri umwanya papa bebe na mama bebe turi kubwira behind turakubwira behind okay papa bebe na mama bebe turabashimiye cyane Imana ibahezagire amen yego hama umukama Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu ibihe nibi ibihe nibi thank you.